Ndabaramukije mwese, uno musi rero hari ikintu nipfuza ko dusangirira hamwe, mu bisanzwe n'ivyigwa umuntu ashobora kwigira kuri internet. Rero uno musi nk'abakunzi ba Twige nari nipfuje ko twosangira ivyo nahigiye kugira namwe bishobore kubafasha. Mu bisanzwe ivyo vyigwa nk'uko mubibona hano navuze nti twige ku mbuga ngurukana bumenyi ku buntu. Mu bisanzwe hari ama site web usanga ashobora gufasha kwiga ibintu bitandukanye, wanashaka mu congereza canke mu gifaransa. Rero nari nipfuza yuko uno musi ndabasangiza imwe muri ayo ma site web kugira namwe mushatse mushobore kwiga kandi ku buntu. Iyo site web rero yitwa HP mu bisanzwe iratanga ivyigwa bitandukanye, cane cane baravuga ku bintu vya business, canke ivyerekeye leadership, kugira mindset iri ku mwanya nkuko twovuga. Rero nico kintu nari nteye yuko tuza kurabira hamwe, ndaza kubibafasha kugira namwe mubone ingene mushobora kwiga kandi bishobora no kubafasha, kuko usanga hari ubumenyi uharonkera bushobora kuguhereza ubushobozi bwo kwiyerekana ko ushoboye ibintu mu yandi majambo, canke kuronka ubumenyi bushobora kugufasha nko gutanguza business, canke kugira communication neza, canke kugira ivyiyumviro bimeze neza kugira bigufashe gutera imbere mu buzima bwawe, ibintu nyene nk'ivyo. Reka rero ndabereke ubwa mbere ivyigwa nashoboye kwiga, ko narashoboye kwiga nk'ivyigwa bishika nka 5, kandi narashoboye no kuronka n'ama certificat. Icigwa ca mbere nashoboye gukurikirana citwa social entrepreneurship. Social entrepreneurship mu bisanzwe cavuga ku vyerekeye ingene umu entrepreneur atangura ibintu bijanye no gutanguza nyene umugambi wiwe, bikenewe usanga nk'akarorero ingene ashobora gutegura umugambi, ingene ashobora kugenda kimwe kimwe kubijanye n'amategeko, ingene ashobora kwandikisha umugambi wiwe, ibintu bigufasha nyene gutahura ingene ushobora gutangura umugambi wawe uzi aho uvuye kandi naho uja. Ego nivyo. Hama ikigo ca kabiri citwa success mindset. Success mindset mu bisanzwe yavuga cane cane ku vyerekeye ingene ushobora gushiraho ihangiro canke vision, hamwe no kungene ushobora gushiraho intumbero, novuga nk'ama goals niko mu congereza babivuga, kugira uzoshikire iyo vision yawe. Mu bisanzwe cari cigwa nabonye kitari kigufi, mugabo vyari bikenewe ko umuntu aciga, kandi vyaragufasha. Narabonye bifasha kuko ugaca wandika bakaguhereza na Canva canke igipapuro kigufasha gushira mu ngiro ivyo bintu vyose uba wize. Ica gatatu naco cari cerekeye business communication. Business communication vyari bijanye no kungene usanga muri environnement canke environnement de travail, canke aho usanga umuntu akora, ashobora kumenya ingene ashobora kuganiriza n'abandi, kuko kenshi usanga iyo umuntu ari ku kazi hari igihe umuntu avuga kino wundi agatahura kiriya. Ndabizi ko communication isanzwe itoroshe deja, muga kuba rero utanafise nico ubiziko, rero ugasanga vy'ukuri biriko birakugora gusumba. Rero iyo rero business communication niyo yashoboye kumfasha. Ego rero nashoboye kuraba ikindi cigwa citwa CRM mu congereza ni Customer Relationship Management. Customer Relationship Management bisigura mu yandi majambo ukungene imigenderanire myiza, ungene utegeza kuyigenza hagati y'umukiriya na wewe. Rero n'icigwa nabonye gikenewe naco nyene igihe ari umuntu yifuza kwiga canke gukora ibintu vya business, usanga uri kuriga ukungene umukiriya yiyumvira kandi ukanamufasha kugira abe umwizigirwa, kuko kenshi murazi yuko gumana umukiriya atari coroshe, mugabo biragufasha kubona ingene yumvira n'ukungene akora, na cane cane ingene ushobora kumufasha ukamushimisha mu kintu uriko uramuhereza. Rero nabonye naco nyene gikenewe. Ikindi naco ni cerekeye professional emails. Bisigura ngene ushobora kwandika ama email mu buryo bubereye, kandi ukamenya umutwe w'amajambo ingene ushiramo, canke sujet ukamenya ingene uvuga iciyumviro nyamukuru, ukamenya ibintu bitandukanye nyene. Mu bisanzwe ivyo vyose birimo. Rero muri make narashoboye kuhigira vyinshi biciye kuri runo rubugo, nico gituma niyumvire ko vyoba vyiza ko namwebwe twobirabira hamwe. Mu bisanzwe aha nariko ndabereka ivyo nize, ngira nce ndabereka n'ama certificat kugira mumenye vy'ukuri ko nayaronse. Mu bisanzwe ama certificat usanga uyaronka en ligne, baca bayakurungika en PDF, hama urashobora no kuyasohora ubishaka. Kandi na cane cane ego certificat zirakenewe, muga cane cane ico uhakura n'ubumenyi. Rero reka ndabereke kwanza ama certificat maze kuronka muri HP Life.
nkuko nababwiye murabona ko iyo onye ya mbere ari Christian Mbazumutima. Mu bisanzwe iyo ya mbere nashoboye kuyironka nkuko mubibona, iya mbere ni ya social entrepreneurship. Mu yandi majambo yari ijanye nabirya nababwiye vyo kwiga ukungene batangura umugambi, ingene uwandika, n'ukungene nyene ukomeza gutera imbere mu kuwushira mu bintu bijanye n'amategeko, kugira uze uramenya n'ibijanye no gutanga amatagisi, ibiki vyose. Ego ngaha muri make nayikoze haraheze igihe 2020 mu kw'icenda, mugabo sikera cane umwaka uheze. Ego ni hana bariko baravuga yuko bemeje yuko kino cigwa nacize, uno muntu izina ryiwe riri ngaha hejuru, Christian Mbazumutima, yarize kino cigwa. Musanzwe ni certificat yo kwemeza ko nahejeje kino cigwa co muri social entrepreneurship. Ego reka ndabereka iyindi certificat. Iyindi certificat ya kabiri yitwa success mindset. Nkuko nari nababwiye ico imaze kuvyerekeye gutahura iyo uri kuraja kugira vision canke ihangiro, hama ukamenya n'ukungene ushobora kuvyitegura kugira uhashitse, kuko kenshi usanga abantu bafise ibintu vyinshi bagomba gushikako, mugabo kubera bataba babivunaguye ukuntu mu ntumbero zimwe zoroshe gushitsa, usanga mu mwanya muto cane abonye umenga biragoye cane, bikaca bimuzanira ikibazo co kubirangura vyose. Ariko kino kigo kiragufasha vy'ukuri. Kandi nababwiye impamvu riko ndabibabwira nuko vyamfashije na jewe. Hariho ibintu nabonye ko bidufasha, na cane cane kuko usanga ari ivyigwa bitamara umwanya muniniya cane. Musanzwe nka vyose nta cigwa na kimwe cigeze kimfata umunsi wose. Camfashe umwanya muniniya, kumbure bari nk'amasaha atarenga 5. Ibindi vyose harigenda bikora mu isaha imwe canke minota 30 gutyonya, kuko hari kitari kinini, hari bitari bininiya cane. Ego reka ndabe ikindi cigwa plutôt iyindi certificat. Iyindi certificat ijanye na business communication, nkuko mubibona nari nababwiye. Ama certificat ya kane, certificat ya kane ni ijanye yandi nababwira customer relationship management, ukungene ushobora kwitaho mu client, ukungene ushobora kumufasha, ivyo n'ibindi. Musanzwe ngaha kenshi baranakubwira ico uwo munyeshuri yize, baravuga ngo has learned new skills including how to understand. Ibintu nyene nk'ivyo urumva yarize ibintu bitandukanye, gutahura aba client n'ivyo baba bipfuza, gutahura aba client n'ukungene bakunda kugura ibintu, buying habits, hama n'ukungene ushobora guteza imbere imigenderanire, gusununura imigenderanire hagati y'aba client, no kumenya imikenyuro ukoresha kugira ushobore kugira neza iyo business yawe. Ego hama reka turabe certificat ya nyuma naronse, yitwa business email. Turavye ngaha anya ico yamfashije kumenya, batubwira ko hari ubumenyi naronse harimo kwandika email mu buryo bw'akazi canke mu buryo bubereye, hama no kwandika mu gucreya signature ya email. Mu yandi majambo, igihe wanditseko bice vyemeza yuko ari wewe. Hari ukuntu usanga ushirako ikintu cemeza ko ari wewe nyene. Mu yandi majambo, nturinda kuguma ucandika misi yose, usanga ucanditse rimwe cama cijana. Ni nka signature nyene, mugabo apana signature ijya y'ukuboko, ni signature electronique cane cane, ni mu majambo. Soit irashobora kuba ari izina ryawe canke ico ukora, izina ryawe n'ivyo ukora, ibintu nk'ivyo. Hama how to attach, to add an attachment, an email, ego n'ivyo n'ibindi. Kenshi usanga naho bimwe ubizi biragufasha gutahura gusumba. Ego n'ivyo rero n'ama certificate atanu nashoboye kuronka. Ubu naho nagomba dufashanye, nshobore kubereka iyo site web. Reka rero tuje kuri Google, hama twandikemo ano majambo ngira ndabereke. Ego reka rero tubandanye ko nari ndababwiye, kugira tuje kuri Google ca twandikamo musanzwe amajambo ajanye na mwandikamo HP live, hama ukacugira entrée, ukacurondera ikikwereka iya HP nyene, ucufyonde nyene. Musanzwe
www.lifeglobal.org muga kenshi wanditse HP Life ngaha anya ikikujana gushika kuri urwo rubuga kuri site web. Reka tujamo rero muri site web rero musanzwe aha anya baba bagiye kukwereka ingene ubiyandikisha. Ku muntu atariyandikisha, ku muntu yiyandikisha ubwa mbere ufyonze ngaha kuri login baca bakwereka ushiremo Gmail yawe na modo pass. Canke wariyamaze kwiyandikisha urashobora no gufyonda ngaha, aha niho hacagufasha kwinjira ukoresheje Gmail yawe utarinze gusubiramo mu modo pass n'ibiki. Mugabo nkawe kumbure nibaza kuri kurara ino video nibaza ko uriyandikisha, urashobora gucufyonda ngaha anya join for free. Ikindi naco nobabwira nuko urashobora kubishira mu gifaransa. Murabona hano biri mu congereza, mugabo uhinduye ugavuga mu gifaransa vyose bice bihinduka, bica no gufasha no gukurikirana ivyo vyigwa mu gifaransa. Angaha batubwira nouvelle langue HP, ndibaza murabona ko biri mu gifaransa. Vous êtes invité à postuler, voilà ibintu nk'ivyo. Murabona no ngaha ko vyahindutse, hari s'identifier muri sens yuko uba wamaze kwiyandikisha ubwa mbere, mugabo inscrivez-vous bica biba mu kwiyandikisha. Reka rero dushonde kuri inscrivez-vous turabe. Musanze mu kwiyandikisha ubwa mbere ikintu waza kugira, urashobora gushiramo amazina yawe, ugashiramo adresse yawe ngaha anya, hama kubera ngaha anya twari twavuze hariya twari twahinduye ko ari igifaransa, urabona ko ngaha par défaut haca hajamo igifaransa. Hama ugashiramo igihugu uvamo, urashobora kugira vyose. Mugabo musanzwe utarenze kugira ibi vyose urashobora kwiyandikisha ukoresheje Gmail yawe, kandi niho bice binyaruka. Mubu ufyonze Gmail ngaha anya baca bagusaba ushiremo Gmail yawe, hama ico ukora ucuyemeza izina rya Gmail yawe, hama ukaca ico ukora baca bakurungikira email, hama iyo email ucuza kuyiraba, hama ukaca wemeza. Ico rero nico gihambaye, nico nagomba kubamenyesha yuko niko bica bigenda. Ahandi ho nta kindi kigoye, bakurungikiye iyo email nayo rero urashobora kucuja muri email yawe ugasanga bakurungikiye, usanga bakurungikiye iyo lien. Iyo lien ni ucufyondako hama ukaca ugaruka ngaha anya. Aha rero niho bica bigufasha kugira ushobore kubandanya wiga. Musanzwe uciye muri iyo lien kenshi baca bagushikana aho ushobora gutora ivyigwa. Rero je ndaza guhindura gatoya kubera je vyinshi ndabikurikiranye mu congereza. Rero reka tubirabire hamwe, ce ndabafasha no kugira mumenye ingene mushobora kuraba ivyigwa bimwe bimwe. Musanzwe aha hejuru hariho all courses, uza gusanga hariho ivyigwa vyose. Mugabo nimba ukeneye kwiga ivyigwa bijanye gusa na communication ni categorie, uca uhitamo cyangwa ibintu bijanye na startup cyangwa innovate, finance, marketing, operations, vyose. Kandi niyo umanutse iyo umanutse urashobora kubona abantu bize ivyerekeye bwa mbere banza kutubwira yuko HP Life is a free skills training program for entrepreneurship, for entrepreneurs, business owners and lifelong learners all over the world. Muyandi murumva ni kuba abantu bose, mugabo mubishize mu gifaransa kubatumva kumbura icongereza murashobora kwitahura gusumba. Hama hariho barerekana ko anya turashobora kubona bafise ivyigwa vyinshi vy'ukuri bishika 1,300,000. Urumva ko atari ivyigwa bike, birahari vyinshi cane. Nukuvuga rero biramaze gushirwa ngo nko mu ndimi zishika 7. Hama naho hariho abanyeshuri bashika onye babikurikirana mu bihugu birenga 200. Ego nivyo nagomba kubereka cane effective leaders. Murabona nk'iki nyako ari icigwa kimeze neza kuba ivyifuza. Iyi business email narayize, biri mu vyo nagize. Business communication nayo nyene. Effective presentations ndabona ko kumbure nanje nzociga kubera harimo ibintu bitandukanye. Bashobora gusanga hariho n'ibindi vyigwa bitandukanye, presenting data, ibintu nyene nk'ivyonya. Kandi vy'ukuri usanga ari ivyigwa nyene bivugwa mu mwanya mutoya, mugabo usanga biba bikenewe vy'ukuri, usanga biguhereza information zikwiriye. Ego reka rero tudatevye tuje gutangura. Rero nizere ko bamaze kurungikira iyo email, wowe ico ukora uyifyonze ko baraza kugutwara aho utangura ivyigwa. Je ngaha anya ndashobora kugira login kugira bice bimfasha. Hano rero no kuri login kumbura igihe uzogaruka
ntuzosubira kuzuza ibintu vy'ama email uciye ngaha anya kuri existing user uciye kuri Gmail baca bakwinjiza bivanye na Gmail yawe warashizemo kubera Gmail yanje birafatanye byaramaze gufatana baca banyinjizamo kubera bwa mbere nari namaze kwinjira anya murabona ko handitse CM ni ukuvuga Christian Bazumutima manuye gatoya murabona ko izina ryanje riri ngaha Amusanzo uyandikishije avec Gmail baca bafata iryo zina ryawe wakoresha kuri Gmail akaba aryo bakwandikira aho ngaho kandi ni zina niryo baca bashirako certificat bishitse ntibibe ari kuvyipfuza birakenewe urashobora kubihindura uciye ngaha anya muri profile urashobora kubihindura vyose reka nceyo gatoya kugira mu birabe ucubihindura ngaha anya ugize edit profile urashobora guhinduriza reka tugaruke hahandi twari tuvuye ego ahanya niho twari turi musanzwe kumbure wewe kubera atacigwa na kimwe uratora ahanya urashobora gusanga atana kimwe gihari ikinya ni nk'icigwa kumbure ntoba ndaheza mugabo ikinya nagihejeje nuko mbona amenga nacize mu gifaransa ikinya social entrepreneurship mugabo kubijanye n'ivyigwa uba wahisemo urashobora guca ngaha anya ukavuga my course atana kimwe urahitamo naho uca ngaha anya ukaraba communication ukaraba startup cyangwa finance ugagira ico ushaka nk'akarero tuvuze reka ndabereke kwanza yuko nabihejeje marana naciye ngaha kuri my courses no kuvuga ivyigwa vyose nahejeje baca banyereka baca banyereka ibi hariho in progress no kuvuga ivyo uri kuriga hama completed nivyo warahejeje reka turabe ivyo nahejeje ngene bingana hari ivyo nahejeje ubwa mbere murabibona yuko hariho iyitwa customer relationship management iyo nari nababwiye hari yindi yitwa business email yindi business communication yindi création d'une entreprise sociale narayize musanzwe mu Congereza hama iyindi ya nyuma ni yindi ya success mindset kandi ciza cyo ngaha nuko murabona yuko ahantu hose mushatse guteshaja certificate birashobora gukunda ego rero nkuko mubibona ngaha anya bino n'ivyigwa vyose nize kandi ciza nuko ushobora kugira téléchargement à chaque fois igihe cyose uvyipfuza rero ubonye reka tuvuge yuko mwebwe mwamaze gushika hano ariko niwo mwanya wanyu wa mbere urashobora kuhandika nk'akarero ibijanye na finance ibiki ariko kenshi kugira ugende mu kategori ni vyiza ko uca nko ngaha anya kuri all courses hama ukacurondera muri communication startup n'ibindi nk'akarero tugiye ngaha anya muri communication tugiye muri communication murabona yuko hariho ivyigwa bitandukanye effective leaders business email n'ibindi reka tuvuge yuko duhitemo ni kubw'akarero gusa duhitemo presenting data kugira mubone ingene bishobora kugenda uhitemo presenting data urashobora kubona yuko anya baca bakwereka ati aha niho werekana ingene winjira canke s'inscrire mu gifaransa usanga handitse s'inscrire amahana bakubwira ko yuko kino cigwa ni self paced mu yandi majambo ni cigwa wiga niwe wigerera mu yandi majambo urashobora guheza muri uwo mwanya nyene canke ugafasha ukwezi kose mugabo ntigifata umwanya munini nkuko nabibabwiye ni isaha 3 musanzwe hari n'ivyigwa ushobora gukora munsi y'amasaha 3 rero nkuko mubibona ngaho urashobora kuca uvuga uti kubera nanje iki ntaco nabibwige urashobora kuca uvuga uti enroll mugabo imbere yo kuciga raba kwanza ivyo bivugamo abavuga batubwira uburyo bwiza bwo gushobora gupresenta amadone ya business nk'akarero tuvuge wakoze business amuraki cyangwa finance y'ibintu projet wawe urakeneye kuvyerekana d'une façon effective iki kigwa nico bigufashamo hama turashobora kugira swat kugira ngaha anya enroll cyangwa no ngaha anya hejuru hose nico kimwe hama bakubwira yuko vyose biri en ligne kandi wanashaka kino cigwa urashobora no kukurekerana uri ku telefone ufite telefone birakunda navyo nyene reka rero tugire enroll tugize enroll turashobora kuca tubona yuko mwanya majambo twandikishije aha baca batubwira ko twoshobora gutangura ku ahantu uca utangurira ashobora guca ucyonda ngaha nagomba kubereka cyane kwinjira utanguye ivyigwa ingene bimeze musanzwe vyose ni nkaco kimwe ivyigwa vyose nico kimwe usanga hari ukuntu biri structuré usanga ari nkaco kimwe ego
amaja ngaha rero kenshi usanga bafise presentation ngaha anya iracariko iraza voilà bashobora kugira click to begin voilà kenshi usanga harimo n'ama audio Safari, it's nice to see you. I just Ego. bought another one of your dresses at the store. murumva ko I harimo ama like your new audio designs very much. Thanks, that's great to hear. Yeah. Rero muri byinshi usanga bafise harimo introduction toujours hariho module muri module niho rero usanga harimo ivyigwa bitandukanye hano harimo business concept technology skills survey i business concept niyo cigwa nyamukuru mu isanzwe niho usanga hariho icigwa nyamukuru ariko novuga ama technology skills nivyo usanga bigufasha kumenya ico cigwa ubuhinga bakoresha bwa none kubera ari ibintu vyinshi nuko ibinyari vya data presenting mugabo hariyo n'ikindi ushobora gusanga kijanye n'ibindi bintu mugasanga uko biri kose hari ubuhinga bwa none bijana kuko nko mu bizi ibintu vy'ubuhinga bwa none bijana n'ivyigwa nka vyose survey ni nka formulaire baguhereza kugira wuzuze uvuge nyene ico cigwa wakibonye uvuge ko nimba utumira umugenzi wawe n'ibindi ama resource nayo ni nk'ama PDF baca baguhereza uzoshobora kwiga azoshobora kuguma gufasha kwiga cyangwa kwibuka ico wize rero nivyo muri make introduction nayo ni nko kudondora nyene kuyipresenta ego nivyo onya hama ukuguma wiga baca bakwereka ingene progress anya nukwereka ikigo ntaragitangura bame ntari ikintu na kimwe mugabo ngaha anya duheje nk'iyi story muza gusanga hatumaze kugira nka 25% umaze kuyigira yose rero nivyo muri make ndizera cyane ko muzoshobora kuvyiga hama muce mumbwira ingene mabibonye wanashaka n'abavyize igihe muzoba muhejeje muzoce mwandika mu commentaire hama mumenyeshe ingene ibintu bimeze murakoze cyane nivyo tugarukije ngaha anya tuzosubira ikindi gihe kumbure ndabazanira ibindi bishasha murakoze cyane tuzosubira bye bye